rero nabonye abantu babiri banshaka biruka haheze akanya mbona abantu benshi baguma bahamagara ngo igisuma baza biruka nagize ubwoba nanjye ca ndiruka kumbe imbere yaho hari umuntu yantangirije aca arantega batangura kunkubita ndabwira je sindi igisuma sinivye ariko ntibanyumvise ntibumvye niko ndababwira niho waciuza Patrick urantabara wakoze wagize amakosa cyane wagize amakosa kuba wirutse iki wiyagiriza iki nagize ubwoba ndakubwira hajya bari kubagarara kabugabo uranyumva mpana kwiruka cyangwa uri kurambesha igisuma je sindi igisuma urazi yuko hajya bari kukwica mbe uva he je mvi Mwaro ariko ndi n'Ubujumbura ndiko mpiga akazi nta muryango n'umwe mfise haba ruguru nini ndakubwire man sanze dufise ingorane zimwe nanje mva ruguru ngase navuye kubw'umunezero navuye kubw'ingorane naronse nza mu gisagara nzashikira kwa senge wanje nibaza ko azombera ubufasha yarantaye nk'akantu kumengo ntanzi mugabo narihanganye nk'umuntu umugabo ndihagararako mugabo Imana nituwiwe sha Imana yo mu ijuru nituwiwe naronse umugenzi aramfasha ahantu mba ngaha ndari ikingorongoro kimwe kubera umuntu yantoye aranyizera arama hano hantu ndari ari umwe ndabaye ko nyene sanze ndigise ikinobera mugabo ndabayeho icyo nagomba ndagusaba aho yumva amahoro aho uri mu rugo ndi mukuru wawe mutoyi wanje ndabona ko ndagusumba imyaka yego uyumva amahoro tubeho neza tangorana icyo ndose tugisangire kibonetse amani cyabura nawe wihangana ari byerekeye impunzu nabyo ntaco nzoguha impunzu wambara ndabona ko utababaye cyane si cyane gusa yabaye akantu gashoke hama imiti yakwandikiye ndaza kwigura ntaco ndaza kwigura ndayizane uzurayinywa kugira ngo urabe ko tora mitende nizere ko ku minsi 2 canke 3 uzoba watoye mitende hama ibintu bigende neza nibaza ko atakibazo nakoze Patrick igakunyiganza uragwaye guma hamwe igabaraso kwica
Ni amahoro mama. Ni amahoro. Numva nyotewe nashaka mufashe n'amazi yo kunywa. Amazi yo kunywa? Kanyota kari kabishe, kandabazanire. Oya mama, mbona kama unanizingua? Yaani nimekusubiria afa hujatokea. Sheri mbabarira cyo abavyeyi baciye bankenera. Ibikorwa byabaye byinshi. Sasa kila siku bikoga, mimi mpaka nimeshachoka. Kila siku bikoga bishi, kila siku bikoga. Mwisho. Wozi biri barwa nkande. Kaza wewe vipi? Barazanye kuvuga iki? Vuga ikirundi wa mushenze. Mwisho. Bro kuvuga iki? Ana abantu barengana, nubizi none. Nubizi? Natabizije twari hapo. Tulia. Duga ndakumanura. Duga nakwereke. Ndakora kanura. Kirazira kuzura zibiri barabara. Basi. Nenda baba. Wewe, tekana. Hao fana. Ndi movie. Sasa mambo gani haya? Somba kufala. Telefoni yanchiragi. Telefoni yanche barayi. Nini bila wewe yote asingetokea. Basi unakopata muda sana, muda. Unaona mambo kufala sasa, unaona? James, zuka. Era, zuguteguriye inkoko. Zuguteguriye inkoko hama uyikarange, sivyo? Amoya yayo. Uzukuyata kure. Urazi ko dufite umama nga wisutwa. Jenge kuronde je tuyikoza. Fungura. Fungura.
Shanera arashusha umwana w'abakobwa he nurubenda kurahi aha nico gituma namubonye yambaye akamini uho ageze muri butch copa he ahubwo nshuti yanjye nawe muri iyi minsi usigaye ushushe pe uratanguye wabibonye gute umviriza ndakubwire Pame je ndakuze sindi umwana sha bise navyo kabisa ndamukunda n'umutima wanje wose urumva naramufiriye amajambo make sawa mumbwire rero uwo ninde reka gusa urazi nk'umugima mu rundi kazi biragoye kwadukubwira umuhungu ati ngo ndagukunda urabushimanga ndamwirondereye ariko umunsi niwagera nzorivuga pe nzorikocora ariko Pame nimba umukunda urashobora kumubwira ko umukunda kacuraba ukuntu avyifatamo ya nzobikora sawa mbwira rero uwo ninde kubusutwa Pame Patrick inde Patrick igisu iki Patrick ni gisuma narizi ko baronse umuhungu zo guha amahoro kumbe bagiye kuronka Patrick ni gisuma abantu nibaryama kubera Patrick ejo hahise yivye inkoko y'abandi mviza ndakubwire Pame hari abasore benshi beza bisonera bafise ingeso nziza apana Patrick rekana na Patrick Adela ivyo uvuga ndavyumva kandi ndabitahura ariko sinshobora kuzibira amarangamutima ari muri jewe hama ikindi naco kuba ari gisuma ni kimwe no kuba no muhindura nikindi je ndazi namufatisha uko nitwa turi mu rukundo neza nzomuhindura ikindi naco utazi hari abantu tubona umengo n'abantu bazima menga na beranda baberewe ari ugasanga muri bo nivyo bisuma vyanyavye sawa nshuti yanje komera nk'ibyo uri kuragira n'ibiki umvire ndakubwira ushobora gushaka kunkora ko jewe nawe uri imana waho nagukora ko uri imana urangira ibintu byinshi byawe bimaze ariko no kuvunagura no kuzingazinga peti ntiwitwaze ubwo burebure bwawe nushake kungora nishavu ndagufitiye muri iyi minsi mbega basi dukore basi mbabarira abandi kandi we ndakuravye iminsi jano gukubita mu nje wo kubitande uri mukwiye kwe nushake je kunshavuza ushobora kunkora ko jewe urashobora kunkora ko urashobora kunkora cyangwa wangaye ubugufi uraza abantu barebare maze gukubita jewe cumbi mbabara we na hano kuzingazinga no kumanura tukareha pe ndakwereka icyo no gukorera ubunyeke ndakuzingazinga kandi wewe ndiko ndakuraba muri iyi minsi wewe ndagukorera akantu wewe ni uzokwikura kuri iyi mbuga we na tuzongira ati sawa zuru mukuya kuyuka cuzana ubuyu wayi witonde peti cumbi zina ryanje cumbi je ndi umunyamwaro cumbi urumuki wewe cumbi yakundwa dukora akazi we muri iyi minsi we no guhindura agakarato k'isabuni ukabiraba we bandanye nukuvuye nshonje Patrick tukufata ibinini ariko wibaza gute ko ubwo bare bwohera udafashe ibinini raba wikaze mugenzi wawe byuka basi James ushaka kumamagara utankoze ko
sawa. Namuronka Patrick. Patrick arasohotse gatoyi nimwahuye. Oyayi. Yarari ngaho ariko arasohotse. Sawa basi niyazumubwiye ko namye kumurondera. Mubwiye ko naje gutora amahera y'itomati mwatora. Sawa ndamubwira. Sawa. Sawa. James, ninde? Ntugire ubwoba. Yari Pamela. Damas. Damas. Tora mahera. Bigi. Ndagoye muzigo zuma amafaranga kwiye. Amahera kwiye. Bigi. Memorana hayasi man. Reka kubufinyana n'amahera. Amahera aragoye. Unguriza amafaranga utonguriza amafaranga usubize umuzigo wanje. Urazi ko umuzigo kutugora man gwa tuko turarondera. Biratugora man. Tubiri yacu by'ubumesha. Uvuga umuzigo uragoye mugabo naje ngo maniruka n'abapolisi. Jora zibazo nca mubwiye ngo ndonge umuzigo. Akira ndakongera ubutaka. Kanda uturahejeje. Bigi, nuko kwagutse man. Urazi kwagutse man. Guma wiyagura. Rega ntubona amahera wibaza yuko ujya muzigo bikoranye nayo mahera afite afise mu mufuko. Aho twahejeje ngira aho ni fresh. Bigi Mbwa mufashe nabi. Abo bose ndabazi ko tumutikura amafaranga. Fresh tu. Botike bite? Ni sawa? Nashaka undungikira amafaranga kuri Limikash. Yamushikiriye. Fasha iyo telefone ndamubaze ko bayashitse. Oui, allo Karine. Bite? Ni sawa ya mahera nayabonye ngira nje gura imiti mu mwanya. Nuko rero Sawa sawa. unga docteur Wangahe? W'igihumbi. Sawa sawa. Mundabire ngaho. Hari.
Kandi wewe wicunge neza we. Patrick, ibyo ndakubwiye byose bifite isiguro kandi niko kuri kumvuye ku mutima. Ndakwinginze duhurire umutima. Patrick, ndagukunda cyane. Sawa. Nakwemereye. Bisigure ko unyemereye. Ndagusaba ikintu. Bite Patrick? Ni sawa. Ndabona murasharamye. Murakoze. Hama nanje ndi ndani. Patrick, izi foto ni gwawe? Iyo mbonye aya mafoto anyibusa byinshi. Cyane umva nkumbuye byinshi cyane by'ubuzima bwanje. Uyibona yicaye ngaha ni mama wanje. Uyu ari ku ruhande rwiwe nawe ni jewe. Uyu nawe ni mushikanje ari ngaha. Urabona iyi foto ko isa nk'iyahiye. Yahiye gutya igihe inzu yacu yasha ya ruguru yatewe n'umuriro, irasha yose iratokombera. Papa niwe yadusohoye mu nzu. Urazi, twagize amahirwe kuko mama ni yari muhira. Mama yari yagiye ku murima. Hari jewe na mushikanje gusa. Papa aradukiza asubiye mu rugo, inzu kimugwako acarapfa. Ari ibintu bigushikira mu buzima ukimvira ukuntu byaje ukabura. Ndakunda cyane mama wanje. Mama wanje yaranguye ko cyane ubuzima bw'iwanje na mushikanje. Yita ku biti n'amabuye kugira ngo arabe ko tubaho. Arondera utwo dufungura, ibyo twambara. James, je ndababara cyane man. Aha naratunuye mu mutima. Ubuzima naciyemo ni busanzwe. Hari n'igihe niga nkiga ngavuga ati je nabereye kusikubera iki. James, nije negeza kugwana ku famiye yacu. Mama aragwaye. Mama aragwaye man ari kumfiro. Nubu nyene ukumva ngo mama wanje yapfuye. Patrick, je nagutahuye kandi cyane. Ariko ico no kumenyesha, burya ntushobora kumenya ibibazo by'umuntu atabikubwiye. Natahuye ikintu kimwe. Ushobora kubona umuntu akagenda mwibarabara. We mu vyumviro byawe kibaza ko ari umusazi. Kumbe si umusazi. Ibyago by'ubuzima abafise. James, ambona ko uyu mama wanje bisaba ko bamugire operation. Mugabo, amafaranga ava he? Urazi ikintu kimwe Patrick. Wowe uri umusore mwiza. Umuhungu afise ingufu. Burya hari ikintu kimwe tuba dukwiye kwishimira. Imana yo gutije ubuzima. Kubera ko icyo utakishimira ko buri muzima ufise ingufu, uri umusore afise ingufu. Ariko je hari ikintu nshaka kuhindura Patrick. Ndashaka kuheba ingeso yo kwiba. Ndakwinginze uhebe ingeso yo kwiba. Je ndashaka kugusabira hajya nkora. Ukaza nawe ugakora. Akazi k'ikiyede sakazi. Jewe nokora kugira ngo kambesheho. Kuva mu gitondo ukora gushika ku mugoroba ukorera amahera 3,000
aho sindarya hama amahera y'itike ave muri ayo nyene shikane muhira ngahe ayo mahera ni make cyane nimba niba nkaba umusuma nkiba ni kuba ko mama wanje amerewe nabi. Patrick, ubuzima mukuza ntibuziraho, buza buhoro buhoro. Ubu ndakubaze, uri ngahe Bujumbura kugira mama wawe na mushikawe ubakure muri burya buzima barimwo? Ariko uyumvire neza, ego nta kazi katabura ivyago, ariko iyumvire neza kajya kazi kawukore. Bishitse ugiye kwiba ahantu barakwishe canke barakuvunaguye, uribaza ko mama wawe na mushikawe uzobafashije iki? Kandi gerageza kwiyumvira Patrick, uri umuhungu, basogokuru barayamaze, inyoni zisangiye amabara nizo zigendana. Shatse kuvuga ikintu kimwe Patrick, ingeso zawe abantu bashobora kubona nkaho umengo nizo ziwanje. Ndakwinginze heba akazi k'ubusuma, ndabigusavye, ndakwinginze. Mama wanje aragwaye, ifo ko bamugira operation kandi bisaba amafaranga menshi. Ibyo 3,000 ubona bizonkwira? Sezeranya ko utazokwigera usubira kwiba. Ndakwinginze Patrick, ntuzosubire kwiba, ushobora kugira ibibazo byinshi. James, nzobiheba buke buke. Ndanezerewe kumva ko Patrick, ariko unsezeranye ko isezerano ryawe ari ukuri, kandi nanjye nzogusabira ku Mana ubihebe. Warurenganye nk'umutanzi, sivyo? Musigaye mwurengana n'abatama ntimubamenya kandi. Nje nagize iki mutanzi? Mwabasore mwe. Ivyo mwene wanyu nkoreye wewe. Ivyo mwene wanyu nkoreye. Musigaye mwiba n'abatama muzi kabisa. Abatama mwikarike mukabiba. Je sindi umusuma none nakugize. Ivyo mwene wanyu nkoreye navyo uzi wewe. Ivyo mwene wanyu nkoreye navyo uzi wewe. Musigaye mwiba n'abatama babavyaye. Cha, uramubwira uti yuri igiti kitiurigwa. Uranyumva? Kandi rigabuye yahonyoreko nirihonyogwako. Sa? Ndakubwiye nti. Wabonye? Urabona? Ingaruka yazo yibonera. Kandi abikubya zo yibonera. Kandi je ndagiye. Mzee, umve mzee. None James, ibintu byatangiye kuva ryari? Haze nk'imbwe bibibaye. Kuki mutamujanye kwa muganga? Pamela, ntaco ntakoze, ntaho ntamutwaye. Ariko icyo gutangaza, kwa muganga barabuze ingwara agwaye. Bisiguye nta ngwara nimwe bamutoye. Shit. Ihangana gusa. Ndabara shit. Ihangana. Amahoro y'ibyabiwabo, umuryango wiwe. Pamela, Patrick afise senge wiwe gusa, ariko naragiye kwa senge wiwe, ariko nta na kimwe senge wiwe yamfashije atari ukunuka gusa no kumbwira amajambo mabi. Nyina senge, mushiki wase ahanirwa gufasha umusengezana wiwe. James, Ibintu biteye ubwoba. Nimba waragiye kwa muganga ukamujana ukabura ingwara n'imwe, bisigure bishobora ko ari ingwara z'ikirundi. Patrick, ihangana kwingiza.
ndavyumva please ihangane Namahoro. Oh, ni Vincent. Okay. Nikuvuga aha anye inona isazwe maze kwegeranya amavuta ipipa 30. Hanyuma nagomba izivuye ku magara nizivuye mu rumonge ziterane kugira ngo zize gukira senkani. Nagomba cinteranya zose hamwe zikuri ipipa 50. Kugira ngo turabe ingene twegeranya amavuta yose bitworohere. Cyo gituma bijya byose nena bikubwiye kugira ngo kubera integuro nateguye kuri zipipa 50 ngira ndungike izi nagomba manende zirungike mu Rwanda hanyuma kugira ngo cenga abanyako ayoze bashishize mu Rwanda ndonka inzira ayandi mavuta nza kurungika mu Buganda hari umusumwe ndigenda gukorera mu kazi nama ni tujiste byanse amafaranga ntuma ndagabura nkarondera amavuta ku bandi kugira ngo nkoreshe uburyo namwe se ndabacereza we rindira ituro igira kabiri amavuta zo bagushikiriye nacerewe imisi 3 kubera ijya modoka yagize kijya kibazo ca revize moteur nandi hoho byari kuba byoroshe cyane ijya fuso yari yamanzi ngaje muri garage nico gituma yaho ni sawa nta kibazo kabisa werema kugira ngo nanegeranya yavuye mu rumonge ntangindi soko inyanza ntangindi soko yo mu Kigwena kugira ngo negeranya amavuta menshi kugira ngo ivyawe byihute bive mu nzira nico gituma sawa Ewa ukugere kwingodo yanje ni hehe ntabwo tuje nabonye ni mu mingo tayi waje mareka kuzana ibintu by'uburofa ngaho ibi ntabwo twabonye nari nayo umwanya usana shisaha ingodo na Nefisi wowe wayibonye cyumva yaye subire mumbwire rero je nibonere muzi ko abantu bose arabavyara banyu iyi muzi nababwiye kari yanje boss sigwanje ni yandi ni wanje boss ni wawe yego reka rero bihinyuke uri umugabo so wari kurahari boss je nukuri kuma aho urakomeye neza mu mutwe boss nukuri kuma je urakomeye wewe boss je tu ntabyo nzi nuko sawa urambwanye n'iyi muzi rero wari boss je chumvi oya amana ngari boss shiramo amafaranga yiwanje je ngari boss shiramo amafaranga yiwanje je namana natwaye boss kuri namana boss namana natwaye boss je namana natwaye murama cyari mu uyu boss uyu je sinzi boss ngaho kumbi ivyuma byose by'imashine byatakaye ngaha niwe wagwa umuvyiba boss je byo ntabyo nzi nuko n'ibindi byose urabiriha je cyane unuko mubwira ibintu by'uburofa ngaha boss je byo nzi umva aha urama mara yiwanje Jevyo ntabyo nzi nuko kimara. Numamagare mu busuma bwawe. Numamagare none cyane. Jende gisuma no. Ntabira umuvugana n'uyu. Tumvi. We, watumvi. Wari imbere yo gutegeka. Tumvi. Imbere gato Jendi. Chaha. Boy, watumvi. Boss uri Tumvi. Watumvi mugira tumvi. Shenda kwingenze fungura sivyo.
ndabizi urashonje fungura kandi nakuzaniye agakuka ukunda sivyo ariko sheri ni gute nofungura kandi mbabaye nkuko uyu mbe ndavyumva sivyo ndavyumva cane ariko urera ihangano ufungure sivyo ufunguye ntiuca ukomera ugakira n'ingoga sivyo ndakugururiye shira ngaho ndajya abanyuma mumbeshe sivyo hamashi namye kuraba wa muganga ariko nasanze yaragiye muri Kongo hama bambwira namba bayitwa ngo iyo ngwara namba murondo namba ari mulonda namba mlonge niko bayitwa iyo ngwara gusa yabandangiye uwundi yo ruguru ejo ndoja kumuraba mvuye ruguru ko habaye ikibazo muhira mama nirafanya mbwira nduge arengira nduge ndushangarukejo shiri ngira uduge none kimwe shiri ntahari James arahari sivyo kandi ejo mu gitondo kakaye nzovyuka manuka mugena hari wabandanya kwitaho sivyo James ntaraza kuva ejo sa kuva ejo James nturamubona bisigure wiraranye ijoro ryose urirwa wenyene naco she namvu idahita sivyo ndiza kugiye gukira kandi usengeje no mutaga sivyo kandi ndazi James niyo gutara gukunda cyane umugenzi we Fafi ataje no munsi ejo kumbura akazi kamutwaye cyane James ashobora kwa Patrick kwa banazi nongora narimo gusa sheri hari ikintu kimwe mbona ko nagufasha muri no mwanya nakuzani amasho yo gufasha James aje bamutuma ikintu ngushaka sivyo jewe ejo nyenzo rangarutse sivyo merci sheri sawa sheri bye rero love you sheri niwe nizigiye sheri wanje ndagusabye none ugende ugaruke vuba urabona ko atawundi muntu mfise ngayo mfasha nk'ubu Patrick amerewe gute mana yanje kubera ikibi byose mana duha inzira ku bwacu ntabyo twoshobora ariko niwe uzi impamvu y'ibi byose James sinizera yuko hogera igihe ukantererana ariwo mugenzi mfise ariko si ikibazo cyawe ndazi impamvu ni ingorane zanje kuno kuguru kwanje niko kwabiteye ariko Imana nizi byose kandi wewe ndiko ndakuraba muri iyi minsi wewe ndagukorera akantu wewe ni uzokwikura kuri iyi mbuga iyi muzu nababwiye ko yanyu boss sigwanje ni wanje boss ni wawe yego aho bora kubeneza mu mutwe boss nukuri kumanje Patrick ndazi ni byinshi biyumvira kuri jewe ariko biragoye kumenya impamvu ndasaba Imana yongere iduhuze ubugira kandi
Halo. 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 Patrick. Mama yapfuye. Patrick. 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 Oh no, Patrick. Patrick. Ndakwinginze Patrick. No, ntukore ikintu nk'icyo Patrick. Ndakwinginze basi uvyuke basi. Iminota ibiri tuganire ndakubwira ibyanshikiye Patrick. No, Patrick. Patrick, ndakwinginze. James, indamutso zanjye zigushikira aho uri hose ndazi urakomeye aho uri, ariko nashaka kubwira yuko buri gihe ibibazo nibyo bitandukanya abantu kandi umunezero kenshi niwo uhuza abantu. Ndazi ingwara yanjye niyo yatumye umpunga, ariko byose ni sawa mugenzi. Narababajwe cyane, sinanizi yuko umugenzi wanje nizeye ko yohindutse bigeze hiyo. James, baraciye umugani bati umugenzi w'ukuri umenyera mu magogo kandi si umunezero gusa. Ariko ndazi igihe uzomenya yuko jewe napfuye, ndazi uzoza kundaba kandi uzorira cyane kwerekana yuko ubabazwe n'urupfu rwanje. Hamwe n'ibyo ndafise icyo nshaka gusaba mugenzi wanje. James, icyo utaruzi, naronse amakuru yuko mama wanje yapfuye. Ndakwinginze umuhe buno butumwa senge wanje, naho yigeze kunyirukana ngo ntanzi, uze wigore umubwire yuko uwari mama wanje tutakiri kumwe kuri ino si y'abazima. James, utore ino telefone yanje umurondere mushikanje nkunda yitwa Karine, umubwire yuko ibyabaye byose nabyo naye niteze. Naragwanye uko nshoboye kose, byaranse. Nakoze akazi k'ubusuma nibaza yuko nzoronka ubuzima n'ingoga, kumbe nasanze nihenze, nasanze niteye mu byago kutamenya. Indoto zanje nifuzaga yuko mwo mu buzima bwiza wowe na mama wanje nkunda cyane, ariko bivanye nuko urupfu ari banga, mama yapfuye namubonye kandi ndamusengera aje ahera mu ijuru. Mushikanje, icyo utazi, ino ndagwaye cyane, sinzi ko ejo nzohabona. Nibyashika Imana ikanyakira, ntuzo yibagire kudusabira ku Mana, jewe na mama. Nta majambo menshi mfise yo kukubwira, hamwe Imana itompamagara tuzobonana. Ndagukunda cyane James, ntiwibagire kumuramutsa Pamela. Ni jewe mugenzi wawe Patrick, ugira ibihe byiza aho uri hose. Ndagukunda cyane mugenzi wanje. Kubera iki jewe?